What's up guys, muri kumwe na Jiste kabasa Mr. Kababa Mr. Bwombo ndakasiki munyu yambikize tukura arero tour munya kabiga. So by the way ndabaramukije bakunze ba Etbc gusa muvyibuka yuko umusheri wanje atwenze gitoro kibura mu Burundi ndakeya. Jewe nazo vatumura kuri kotiyi. Oya, jewe vraiment ego abaho aya mabendi afite binani cyo kuvuga ati ngafise amatimu jewe nta ruhara rwa imiziki nkura nta muntu ndi mu itimu yiwe. Just to underground vraiment abantu bafite indirimbo mukene kuzimenyekana ni mu ndondere WhatsApp ndabakorera umuti basi ndavyisabire ega sindabaronka ngiye hariya nirongera babanje amabi wanje ingo kabuzi kuzi kuririmba ufite indirimbo yawe gusibirimo bwombo itarimo bwombo se tacha. Oya just okay kata kazi nkora samutame nyine ngo ndo promoter imana ai nawe kabigo ndo comedian ndaki gusa bwo ko byose biri arico kimwe nta mpamvu tu nibaza ndabakoreye promotion kuko nakarya ndirimbo bijya bintu nkora biratuma indirimbo ikigira mu vema musaza. Ikibazo rero twebwe abarundi ntituzi gukora share byose bigirwa na share kandi abarundi iyo tuko turakora ikintu mu Giswahili ntibaba bakitwumviriza kubera ko acavuga ati ngo natwinjira mu gihugu c'abandi yamara Giswahili kiri international kiri trendinga cyane. Ivyo rero bipfira herera abarundi n'ukuri ntibagomba kintu byacu bijabuka naha nyene aho yogize partage bigere kure wapi kuko dufite amagroupe agatandukanye mugabo nyene cyo turagumiza ngaha nyene nta kuntu tugire anye gusa ni mamagara ikindi gere mu muzozimana ndo waranyemereye akayoga ivyejo byabaye ivyejo ivyo no musi ndaremvye. Hello guys, abakuzi ba Etbc-Tv aho muri hose nizere yuko meze neza, nizere yuko meze fresh mukamuri kwa Jeffinias promoter aka Buda B. Wotaragira subscribe, urashogira subscribe kugira ngo uzura wa mbere ukurikana ibiganiro bica kuri no channel ya Etbc-Tv. Ino musi rero ndakuzaniye umutumire numwe mu bakomedi bariko bakora neza muri industry ya 257 numwe mu bakomedi bariko ateza imbere umuziki Burundi kugira ngo urabe yuko hotel nambwe. Ino musi rero nshimye kumwazanira VIP sasa uko fresh. Ya mimi niko safi musaza. Mani none abantu batakuzi mwamwitwa bande? Ya nitwa Jiste kabaksa Mr. Kababaye Mr. Bwombo ndakeya. Mr. Bwombo. None nk'umuntu ariko adukurikana no mwanya yifuza ko musigurira Bwombo mu kirundi cyiza. Urashaka kugisigura neza kugira ngo abariko adukurikana batahura. Oya Bwombo ntiharagira ko ndagisigura ndakeya. Niharagira bado sala niharagira ambao Jiste kabasa. Ikibazo ca mbere turavye kuri page ya Facebook turabona Afriben team mbega Afriben team mukorana gute? Afriben team kwereki gushaka ko Afriben team kwereki kudashize ko Jiste kabasa ya igituma nasize ko Jiste kabasa muri no minsi kwerije se niyikunda kabisa. Mfite urundi rwaruka rufite impano yo gukina nabo nyene ijya ni team ihagaze neza kandi zo nakomeza bikora nico gituma nase gushaka izina giwanje hari benshi bakeneye ujya mu mugabo gukina kabisa. Ariko tugereje kuraba kuri Facebook turabona comedy nyinshi ukina uri umwe kwereki udakina na team kwereki Afriben team umenga ni team nini ya kwereki umukina uri umwe team iragutse kuri YouTube niyo baja kenshi niyo bakinira kenshi tube turakina je gusa kabaje ngaragara kuri Facebook mugabe nakagaragara kuri YouTube. Rero Afriben team bafite byinshi bakoze n'umuryango ukomeye ndakeya. Afriben team n'uwirongoye cyangwe hari aba manager biwawe basanga bakurongoye biga bimeze gute? Nije ndayirongoye ndakeya muri no minsi magaze neza. Mo Jiste kabasa kubera iki kugira comedy abantu benshi batamenyereye muri kino gihugu turavye ya comedy kenshi bakunda kuzikina za Tanzania za Kenya kubera iki kugira gukina comedy meze kujya igituma nagize ijya comedy creation barazifashe no kuri yo bajya batipe bose bakira comedy uzo usanga ari benshi baguma bakina na vya bindi rifuko tuzana utuntu dushasha twirike ko twebwe dufite ubuhanga bwo kuzana creation no kuri ni style vraiment. Amambo ungerageje kuraba hirya nino umenga murafitanye agashusho na Ismail Gasoe mbo mwamufana ikintu cyane kandi rero hari abantu benshi banditse mu commentaire muri Facebook nyene bavuga yuko ukina nka Gasore mbega icyo kintu nora abantu bakubwiye ya commentaire ni nyinshi kandi bavuga ati ko mvuga kumwe na Gasore nkabasa na Gasore ni Imana yonyene none ubizi ko kwisi umuntu kafitanye abantu batandatu kamera abantu bizi umuntu afite abantu batandatu basa Imana imbere bisigaye izogenda neza musaza. Mbo Jiste kabasa mbega Jiste kabasa yatanguye comedy gute kera mugitangura mbega mwatanguye gute vizu ufise wifuza gushika kuki? Ya comedy twayitanguye mu bintu nyene byo gufina musaza
Comedy n'ukuri twatanguye mu bintu nyene byo gufyina mugabo uko twatanguye naho tugeze vraiment turashima Imana. Ya twifuza gukora ibintu binini yambwiye gucaca cy'u Burundi. Twifuza kugera gore mu gutsimpataza amahoro musaza. Jise KABARCA tugeregeje kuraba kenshi abantu bakunda gukina comedy kenshi mu kibano bakunda kubabwira yuko umenga barasaze mbega wewe je niba bigushikira muri famille aho uba bakavuga ati mbo ivyo nukira ni burofa cyangwe na hantu bizogushikana ako kariba niko kabinda mu kibandi cyambere umuntu abura views muhira ya nta muntu azohavura guha views ngo atinga ivyo ukora ngo bikora fresh atarabona intambwe uri kuratera rero ukomeza bakwita umusazi nyene nta ribi umugabo kutera ukora uko iminsi itera igenda iminsi irasa ntingana ucumwemeza ndagaswe mu ni Jise KABARCA yiga cyangwe warahejeje bimeze gute ya Jise KABARCA je siniga gusa mugabo ubwo makazi ndakubwira akazi nakanyene je utama akazi sindakubwira gusa siniga muri no miss makaze neza Jise KABARCA mbega ziya comedy mukina muraronka amafaranga yo kwisumisha cyangwe udufaranga nk'abashaka promotion y'iki mbega bimeze gute ubwo turavye indimbo nyinshi ushiramwa bijya mwaziya comedy bijya video ukora turabona kumenga nabani babaririmbyi bandikishije amazina badashobora no kurondera ngo bagwikiraka mbega amafaranga biheze ukayaronka gute bimeze gute igituma je ngo bajya batipe icambere nukumanza ukadugira kubashitse kwanza uravyumva naho uzavura hera ku underground nkawe no mu underground acakira ku underground nyene ilfo kuera ku bantu bakuze abari ndugirako bajya ndabakoresha umwanya munini ya nagonze kugira urukundo kuri bene hama bajya bato nabo office uburyo ngiye kubazamuramo buke kandi ntegeza kubikora vuba cyane ya mbega niwe mu comedy ora wespira kugira ngo ukine comedy nuko akaroro nka je no vuga ati niko ni espira kwa naka mbega wewe wespira kuri bande ewe jewe ni Ismail ndakisiyo oja mutife abwireye imbere mbega urifuza kuzokina n'abandi ba comedy mugira urunani mukine comedy mbega ivyo bintu kwitegura gute kwera harageraho urondera n'abandi mushaka gukina kugira ngo uronke experience mbega bimeze gute ya gukina n'abandi jewe gusa umuntu nzokina na video nyinshi mengo ni Ismail tu abandi nawo mengo nta mwanya ndabifitiye bana nanye ne gasore nawo nyine arigenda azokina nawe kwera ko tuba turi muri vyinshi iruka muri vyinshi nanje nikwa muri vyinshi turabura time gusa imbere ni heza ni Jise KABARCA tugereje kuraba ziya video mbega ni uzikorera kuko turavye umenga bijya bintu mu bikata gute mbega kubona gukora montage cyangwa urafise undi muntu abigukorera mukorana ya bijya bintu biroroshe muta biroroshe kwere biroroshe kukata kabisa gusa bispoza ko ufite ubwenge kandi ukabuza ibintu bya producteur utari mu director navyo ushobora ganu bisoba niku nkajya usanga bifese yarimvye akantu ugacugatora nyene mu ndirimbo nyene ukacugashira muri video mbega ivyo bintu bitegura gute mbega uraronka umwanya wo kubitegura muhira ndaronka umwanya kuko nk'ubu dusipoze jewe njyama nka saa 9 z'ijoro dusipoze saa 2 mba nibere mu vyo wanje tu hageze saa 5 ca ntango gutegura ivyo ngomba gukora kandi sasa rero uko urabikora nuraba ku gipapuro ni ibintu umenga waboseje unakunyaka kitu we oya numveze musaza ngo ameshe ngo ndanwa ikintu gusa no ntangawizi ibisigaye yaro ruturo ko mbona bavyibushe mbega urabaka akayoga cyangwe urumukiza oya muri no miss vraiment jewe negeza kuvyiwa ko kumucire kuvuze nje sindararinza mbo bakunzi ba Etbc-Tv turi kumwe na Jise KABARCA Jise KABARCA mbega KABARCA ni itazirano cyangwe ni izina abavyeyi bakwise je nitwa Jise musaza nitwa Jise ariko KABARCA vraiment nakano nasize yuko akabijya ndakeya ego vraiment kabijya akabijya ndagaswe munyu kandi utugaje kuri video zina ari kuri WhatsApp gusa nitubibona no kuri page ya kuri page niho uribona gusa bararitaginga kenshi twe turapostinga turaritaginga Jise KABARCA kuko nije mukinyi ngaruka kuri page gusa KABARCA rija kuri WhatsApp kuko mbo Jise KABARCA hariho ihiganwa ryatunganijwe na Kigingi na Pasaka hamwe na Union Européenne mbega niko iki Jise KABARCA atashoboye kugaragara muri iryo higanwa yarabigaye cyangwa bimeze gute kweriki abandi benshi bagiye muri iryo higanwa bamwe bafise impano yo gukina comedy kweriki Jise KABARCA atigeze aja muri iryo higanwa ya kirabona afite igihe ciwe musaza ego ryiganwa nararibonye kabisa gusa mugabo vyari ziza gufatana amahirwe
gusa mugabo kira muntu wese abafite igihe ciwe cyo gukora rero just tubijya byabaye nticyari gihe ciwanje ikiwanje kizoza imbere kuko kirazira gusimba etape cyangwa kwihutisha igihe Bugise Kabarca muko mukora gute kugira ngo mushobe kuja mu biteramo mbega ibijanye n'ibiteramo hoho cyo kintu wari ugitegura ntihagera umwanya ukagitegura kuko nk'umukina comedy bigaragara kuri Facebook mbo harageraho uje gukora ibiteramo kandi tumenye yuko bamenye yuko ahora haba ibiteramo byinshi kandi hakagaragaramo abakomedi nka Kigingi Sama comedy kuri Kijise Kabarca atagagara mu biteramo igituma ntagaragara mu biteramo musaza ni cyakende nyene igihe cyanya cyo nikiragira musaza vyose bigirwa n'igihe ubugiye igihe kitaragira nawo kwigira iki nibikunda irifo kumanzuka tuza cage kikagera hama gakora umuti ibiteramo tuma twateguye just tu hari nk'igiteramo ndiko ndategura kizobera mu ntara gusa mugabo uko bucatse ko bwira dukomeza kuguma dupanga karere rero igihe rero kizire kugihutisha reka igihe cikorere byonyene ibisigaye Imana imbere Bugise Kabarca idefonse na Kigingi nde manzi makayeri ndakeya je manzi makayeri muta ivyo bigabe biranyica byose ndakeya ariko tugageje kuraba hari urazi yuko ari abarimvye ko ari doga avuga ati yuko ujya mu peti ngo atiyage mu video yaki mbega abari kumenga ari abaririmbyi umenga bafashe abandi umenga nubabona mbega ico kintu nacora ubigitegura gute mbega jewe nazo vatungura kuri kotiye oya jewe vraiment ego abaho aya mabendi afite binani cyo kuvuga ati ngafise amatimu jewe nta ruhara rwa imiziki nkora nta muntu ndi mu itimu yewe just tu abandaground vraiment abantu bafite indirimbo mukere kuzimenyekananye mu ndondere WhatsApp ndabakorera umuti basi ndavyisabire ega sindabaronka ngiye hariya nirongera babajama biwanje ingo kabuzi kuzi kuririmba ufite indirimbo yawe gusibirimo Bwombo itarimo Bwombo se hari muta umubwira abarimo Bwombo indirimbo nazo bampa nibaza kuko siravura menya YouTube yose vraiment siravura menya abaririmbyi bose ngahi Bujumbura nukuri ayi Bujumbura dufite abaririmbyi benshi jewe cankorera ku bari ku mutwe mugabo ugonze kuganda ukore promo mbananya karere nyandikiye uganiro nitorere basi views yawe basi umbwira ati merci beaucoup vyonyene banyandikire rero Bugise Kabarca iyo urukora ko ico gikorwa ubu ufise team mbega team jeje gu promoting ibikorwa vyawe bimenyekane mbega urayifise cyangwe ni upiganisha nyo kugira ngo ibikorwa vya bitene imbere ndafise aba promoteri bamfasha kandi Imana bahezagire cyane ndafise Bismith hari umupromoteri twa Bismith uwo mutipe ndamwemera cyane no muntu afasha cyane akaba na promoter dura capital ndazi uramuzi yo hakabaho n'umutipe yitwa Vivi Media afite ikinyamakuru cyo gishasha ari uyitwa Viane gusa yitazira Vishu Pro abo nibo bantu ba mbere iyo ngozi ikintu bambwira ati kuhaje kandi pito davantage ifite n'abandi nyene sino bavuga bose akoko araba cyangwa ati kiniki ifite aba promoter basaza Bugise Kabarca ama pourcentage uri kurakora mbega kubiko gumaze gukora ushaka kwiya ama pourcentage angahe kunambwe ugezeko je kunambwe ngezeko sinavura nigira nishira hasi ngo nukuri jewe ama pourcentage ndazinda yagenze kabisa ejo zo kwijijana Bugise Kabarca ni Etbc-Tv nimwe muri TV online iri kikora neza muri industry ya 257 ni Bugise Kabarca rero umuntu amurondera amubwiye promotion y'indirimbo ashaka kumurondera mbega wabaye mu promoter acha oya just okay kata kazi nkora samutame nyine ngo ndo mu promoter imana nawe kabigo ndo mu comedian ndaki gusa bura ko byose biri arico kimwe nta mpamvu tu nibaza ndabakoreye promotion kuko nakarya ndirimbo bijya bintu nkora biratuma indirimbo ikigira mu vema musaza kuko numvisemo Bwombo nkayi urumva doke iratuma ironka inguvu abantu bakaca bayikunda kubera ko nimba bari kintu wanyegeje ndakifurumbura muta tugerageje kuraba kuri Afriband turabona yuko umenga Afriband inyuma y'amezi nk'atatu turabona yuko umenga Afriband yari ikiri hasi ama statistique ni yari bwaduge mbega turavye ubu naho turabona ari ama video afise amavenka ama video afise 30 by'amavyuzi kandi yaheze amezi atatu na views nkayo twabona nta kantu k'umuti uri kurashiramwe mbega bimeze gute mande kuko ibintu birateye ubwoba mbega niyo strategy kurakoresha kubera ubu ama views yaduze cyane
ndiko nkoresha urukundo rw'Imana wa muhungu kamera abantu mumbwirire uyu muga sumukizwa ndabibona uyu nta miti dukoresha ahubwo hajya ahantu dukoresha ingufu z'abafana burya ikintu cya mbere umuntu azoba azi ikintu no gufatirana umufana je kubwira ati kuhaje gerageza umwemeze nukuri je gusa ndababara muri no misi nta commentaire ya negative ndabona kandi ngoma negative vraiment muga ngoma mbona positive kira ku mwanya nta muti urimo kandi statistique kubazi ko ziraduga ndabishimira ku rukundo rw'abarundi nukuri abarundi vraiment baranyitaye muri no misi yego kweri kandi inyuma kweri twakwamye gatoye naye ntagwaye musaza haje uyu umuntu agwaye timu yiwe ikija down rero ubu nakize rero ubundi kukivingiye kubavutura ivyo batarabona we barindiye sikazimana kizi mbega urukundo mu bakomedie ruhagaze gute murakundana mbega kuko ari mu video twabona mu mwaka uheze tukabona gasore kavuga ati ngo mutima ngo naha mwandika kuri WhatsApp ngo namwishura mbega urukundo mu bakomedie mbega bimeze gute mbega bimeze gute nk'uwo wifuza ikintu kwa gasore niko yo kigufasha cyangwa ubu nyene ashikwe ikintu kubwira urukundo mu bakomedie twebwe abarundi imani twebwe twimereye ukuntu ndakiye abarundi turi negative lakini turi positive none nk'umunda gwa karorero nano kwandikira mutima unyene ari ku murongo ntiyonyishura none bipfira none niko reka to kwishura none sinzi rero impamvu rero zifite n'ibigogwango mwibanga rikomeye cyane gasore ndamwandikira aranyishura mugabo si cyane camvuga ati kwa dufite ubuzi bwinshi katubireke gusaba komedie kenshi ntibakunda kuyaga abo dukunda kuyaga duhuriye ahantu hamwe dusupoze nk'ubu hari igitaramo cabaye ugasanga nakigiyemo nkaca ndamubonamo gasore aho turakunda birakunda ko tuganira mutima arakunda ko tuganira mwa kuri WhatsApp rero tutafanya bile bitu bila kwa constitute ndaki mbo giseka barisa tugegeje kuraba abakomedie bo mu bindi bihugu za Tanzania za Kenya bakoze no muri Amerika nuri muri Amerika arabona ibikorwa bariko barakora kandi biratrendinga muri East Africa mbega ariko tugegeje kuraba ibikorwa by'abarundi abakina abasanzwe bakina comedy tunumenga bitrendingira ngaha nyene mu gihugu cyacu mbega ivyo bintu bimeze bifira he kugira ngo comedy zacu nizije mu bindi bihugu zitrending igituma comedy zacu zigumira ngaha mu gihugu cyacu icambere dukoresha ikirundi cyane ego kandi ndabishima kweri abarundi bakora sanzana mu mahanga aho ugenda hose umurundi ariyo sivyo ikibazo rero twebwe abarundi ntituzi gukora share byose bigirwa na share kandi abarundi iyo tuko turakora ikintu mu Giswahili ntibaba bakitwumviriza kubera ko acavuga ati ngo natwinjira mu gihugu c'abandi yamara Giswahili kiri international ka trendinga cyane ivyo rero bipfira rero abarundi n'ukuri ntibagomba kintu byacu bijabuka nahanyene aho yogize partage bigere kure wapi kuko dufite amagroupe agatandukanye mugabo nyene cyo turagumiza ngahanye nta kuntu tugire nk'abantu baba gukeneye no mwanya bashobora gusanga ku mbuga izahe je basanga kuri Afriband team aho hariyo na nimero yuwanje kabisa ucuyirondera kabisa direct ya Facebook nayo nyene ndayikoresha mbega YouTube ho ni muyikoresha ya YouTube turayikoresha gusa YouTube iragoye kuduza wa muntu w'Imana ye cameraman jewe n'umuzi wanangu biraza kungurira akantu mbo giseka barisa umwanya turabona uratujanye mbo nakaye kajamusha gushikiriza bari kwa dukurikana no mwanya kuri no cheno shasha ya Etbc-Tv ya Etbc-Tv icambere cyo ndabashimire cyane masanzeho mu mani mwihangane sinabazimanye gusa ni mamagara kindi gere mu muzozimana ndo baranyemereye akayoga ivyejo byabaye ivyejo ivyo no musi no musi ndaremvye ikintu mbwira abakunzi ba Etbc icambere tugiranira ubumwe musaza vyose ugirwa no solidarite kuko ngaha mu Burundi ego turi benshi dukina comedy ariko turi benshi turushana ama vibe je gituma nakinye style yiwanje gucanga mu muziki nkina mu comedy suko byananiye gukina n'abandi ahubwo nuko nasanze abantu bose bakina vya bindi nyene irifuko duhindura mire tukahindura n'ibindi abantu by'amateka rero abarundi kugira tugera imbere rese nikindi dukeneye ubumwe urukundo apana kwikunda ugasanga nakare kafata ibintu by'iwiwe ngo je ngo ndavyihokereze ko wapi muhera naka ngo duspose nk'ubu telefone yamenetse yiwanje ano cyo kwisata je telefone yamenetse nta numaza kumbwira ati ngo bimeze gute kubera iki atarukundo rero nabasabane niki tugiriranira ubumwe gusa solidarite twumve yuko naka keneye kubaho kandi umuntu ariko kiva mushigikire yapana kucumwirengagiza ega ngadufite manager byinshi bifite imigeze bifite indayike niki mugabo usanga kwikura inote
nakamara maza musaza ni hatari mwe mwese muri kumara dukurikana kuri kino kiganiro muri kumwe na Jefinias Promoter aka Buda B wotaragira subscribe urashaka subscribe kugira ngo uze kurikana ibiganiro bica kuri no channel ya Etbc-Tv turi kumwe na kamera ariwe cameraman ariwe Yves mwese mwadukurikanye turabashimiye cyane ciao ciao yaba bro